Mwaramutse mwese cane abakunzi b'ikiganiro kibera muri B-Info Plus. Tubashimire cane uburyo mushishikara gukurikirana no gushishikara kwa assista. Novuga yuko assistance mugira mu buryo bwo gukomeza B-Info Plus, kubera ko ibintu byose bikomezwa n'abantu kandi ibintu biryoha birimwo abantu, ibintu bishinga imizi bishigikiwe n'abantu. B-Info Plus rero abakunzi bashikara kuyishigikira, bashikara guhagararana nayo, haba mu buryo bwo kuyisengera, mu buryo bwo kwiterera ivyiyumviro, mu buryo bwo guterera inkomezi z'amafaranga, n'ikindi cose gishobora gutuma B-Info Plus ishinga imizi. Nukuri abantu Imana ibahezagire. Tugiye kuvugana amakuru rero, ariko ayo makuru nifuza yuko cane cane abantu bitwa abapatriote, abantu bakunda igihugu, abantu ari bene co, abantu baciyumvamwo mu maraso, bazi ko cabavyaye, bazi yuko arico catumye bashobora kuba mu nkemu z'abazima, kandi bazi yuko arico cabareze, kandi bagikeneye kuconka amaberebere, bumva yuko igihugu c'u Burundi ari kivyeyi, ari umuvyeyi yonsa akarera, hanyuma akaramura, hanyuma akitaho uwo wese ico gihugu cavyaye, kikamwitaho kugeza asubiye ageze mu zabukuru, canke kugeza asubiye ku Mana yamuteretse mw'ico gihugu. Abo bantu nibo twifuza kuganira. Mu vy'ukuri igituma mvuze uko, abantu ntidutahura kumwe. Hari abantu bavutse kandi bakavyagwa n'igihugu, ubundi igihugu kiravyara. Hambavu ya so na nyoko, canke hambavu y'abavyeyi tubona ba biologie b'umubiri, aba aye batuvyara mu buryo bugaragara bwa logique, hariho umuvyeyi yitwa igihugu. Umuvyeyi yitwa igihugu rero ntumuhitamwo, nk'uko umuvyeyi burya hari ikintu abantu bataramenya. Abantu ntibaramenya ibi bintu bikurikira. Nimba igihugu cakuvyaye, nimba warisanze waravyawe n'igihugu kanaka, wewe witwa umwana w'igihugu. Tube turareka ivy'uburangamuntu. Uburangamuntu gusa novuga yuko nico bita temwe. Ni temwe, mugabo burya temwe ntasumba uwo atemwanya. Oya, nukuvuga ngo ndakubereye igishinga ntahe, sinshobora gusumba wewe nyirizina. Nukuvuga ngo uburangamuntu canke identite mu gifaransa, ivyo biriho kubw'amategeko yabisizeho kugira ngo bitemanye uwo muntu igihugu cemera, canke uwo muntu yemegwa n'amategeko y'igihugu ko ari umwana w'igihugu. Ariko buriya nashaka ndababwire ko karanga muntu gashobora kuba, canke identite ishobora kuba témoignage y'ikinyoma. Muntahure neza, umuntu atigera aba uw'ikinyoma, ikintu kitaba ikinyoma n'amaraso. Amaraso ya mwene Burundi ayo ntiyigera aba ay'ikinyoma. Warataye uruzogi mu Burundi, ufise amaraso y'Uburundi canke y'igihugu ico arico cose, iyo témoignage ntishobora kuba iy'ikinyoma, iba ari iy'ukuri. Ariko urashobora kuza uri umuganda, ugaca ugomba kwigira umurundi, ugacengetera. Ivyo bibaho. Hanyuma ukaka akarangamuntu k'Uburundi kugira ngo witwe umurundi.
ivyo nibisigura ngo uzoca uba umurundi kuko nta maraso y'uburundi ugira, ntibibaho. Aba barundi bagenda za Buraya bakagenda za Amerika, hanyuma bagaca baka za green card, bakaka ibyangombwa vyose ngo babaye abanyamerika. Iyo ni temoignage y'ikinyoma. Shaka ngo abantu batahure, kuko igituma navuze ngo tuvugana n'abapatriote nkahitamwo canke nkashima gusigura bino bintu, nuko nzi neza ko ibyo tuvuga canke ibyo BF ivuga mu ntumbero zo kugwana cane kugira ngo tugwanye amabi atuma aka karere kadashobora kugira ico twita valere canke kugira amahoro ahoraho yo kwishira no kwizana, kugira ngo abantu batere imbere, bahagukigwe, bisanzure, baba abantu, babe abadahangagwa. Ibi bintu nashaka ndababwire aho bizanana, nuku kudatahura neza ibi bintu bya patriotisme, biracankanya abantu. Nico gituma nashimye kubisigura ko aba bantu bakaza green card muri za Amerika, shaka ugenda umara imyaka 60 ugomba unapfireyo bahambe, upfuye umurundi wigize umunyamerika, ariko ntabwo uzokwigera umupatriotisme, ntuzokwigera umupatriote muri Amerika, jame ntibikunda. Imana sikijuju, nimba yaraje ikakure muri umurundi igashinga imipaka, nta bujuju bw'Imana, oya, kuko nta nuwompinga. Nimba tuzi neza yuko Imana ari kibirengeye, ivyo yashizeho bidakwiye guhinyuzwa, tumenye neza yuko kugira ngo ube umupatriote yemewe nuko utahura ibi bintu. Tahura ko patriotisme umuntu ayihabwa niki? Amaraso y'igihugu cakuvyaye. Imana yarururukije ico twokwita impwemu, yururutsa ubwenge muntu, yururutsa ico bita amaraso azoba akugize, iyururukiriza muri papa wawe, ka kabuto yamutereramwo, ikururukije muri papa wawe, bahuye na mama wawe, ayo maraso aribumba, yibumbira mu Burundi. Mu yandi majambo, yibumbye aramarundi adaseswa, kuko yururukiye mu kirere cy'u Burundi, yururukira muri klima y'u Burundi, yururuka biology yari ndundi. Iyo ndundi ya biology hanyuma iba akabuto karaba, hanyuma kamaze kuba karakura, karibumba, amaraso arakura araguka, havamo umuntu w'umurundi avuye mu maraso y'amarundi yahinguriwe muri biology ndundi. Hanyuma umuntu aravuka yisangana umurundi bene data. Amaze kwisanga ari umurundi, acacika umwene Burundi, acacika amaraso ndundi, acacika umurundi kamiri, niko abaswahili bavuga, canke umurundi akwije amategeko. Rero ntabwo umurundi akwije amategeko azobigirwa n'akaranga muntu azoja gutora kwa mustanteri, jame, oya. Umurundi kamiri azobigirwa nayo maraso. Ayo maraso niyo agira umuntu murundi. Nico gituma uri umurundi wiyemera, ukagenda mwibarabara, hanyuma ugafatwa udafise akaranga muntu. Ndemera 100% ko uba warenza amategeko, kandi ndemera 100% ko utegezwa kubihanirwa n'amategeko. Ariko ndemeza 100% ko uba ufise uburenganzira bwo kwisigura ko uri umurundi, nubwo udafise akaranga muntu, warenze ku itegeko ryo kutagira akaranga muntu, mugabo nta tegeko warenze ryo kutaba umurundi, jame, ntibibaho. Nico gituma abaza amategeko barakumva bakamenya yuko warenze amategeko, ariko kubera ko witwa umwana w'igihugu, kandi amategeko acungerewe nabo twita abavyeyi b'igihugu, uwo muvyeyi w'igihugu rero
azi amategeko neza ajanye n'ico bita patriotisme arakubabarira akakubwira ati genda ntuzusubire. Nimba bibaye ngombwa ko kugira ngo uje ku rugendo utezwa kujana akaranga muntu, aguha impanuro kivyeyi, hambavu yuko aba yanse kuguhana kuko itegeko rihana umuntu adafise akaranga muntu ari umwene gihugu rirahari, amande ucibwa arahari arazwi. Ariko kubera ko igihugu ari kivyeyi gishobora kukubabarira kikakubabarira ruvyeyi. Kubera iki kikubabarira casanze icubuze gusa ni témoignage yuko uri umurundi, ariko bavyihweje basanze amaraso yoyo na marundi, urababarirwa. Bisigura ngo ubwene gihugu canke patriotisme na maraso. Ariko umuntu arondera témoignage y'amanyanga y'akaranga muntu k'amanyanga, kugura ubwene gihugu birabaho kandi ngo amategeko mpuzamakungu aravyemera, ariko nubwo avyemera babikora kubw'inyungu, ariko ntibiba bicitse inkuru y'impamo. Kubera ko nimba ugiye kugura ubwene gihugu, peut-être ico gihugu uguze mu bwene gihugu bwaco hariho inyungu kironse, hari ico cungutse mu bijanye na politike canke mu bijanye n'ubudandaji. Ariko nubwo bakugize ngo uri umwene gihugu ntabwo ubayewe, ni ivyitirano. Muramaze kumva igihushane. Iyo bavuze igihushane c'ikintu ntabwo kiba ari ukuri. Tuvuze ngo igihushane c'ijambo ukuri, igihushane c'ukuri ni kinyoma. Urumva rero ikinyoma nticitwa ukuri, oya ni igihushane c'ukuri. Ahatari ukuri haba ikinyoma, ahatari ubwene gihugu nyezina haba ivyitiranyo by'ubwene gihugu. Wewe rero waguze ubwene gihugu nturi umwene gihugu, wariyitiranije. Ko witiranije rero kuguha ico bita témoignage naho nyene y'ikinyoma y'icitiranywa birashoboka. Ariko mumenye patriotisme ikomoka he? Ikomoka mu maraso, ikomoka mu mpwemu Imana yaguhumekeyemwo uri mu gihugu kanaka, ikaguhumekera kuri urusoro, hanyuma urwo rusoro rugakura mu buryo bwa biology, hanyuma rukavamo umuntu yitirirwa ahantu yabumbiwe. Rero nshaka tubabwire impamvu y'izi nsiguro canke impamvu y'ubu bwenge turiko turatanga ko ifise aho ihuriye n'intambara zigenda zibera muri Afurika muri rusangi. Intambara zibera muri Afurika nyinshi, zaba nizi tubona ziriko ziraba muri aka karere k'ibiyaga bigari, nyinshi zifatiye ku kudatahura kw'abantu bamwe n'abandi ikijanye na patriotisme. Bene data, patriotisme iragwanirwa, patriotisme iraharanirwa, patriotisme ihagararirwa n'abitahuye. Abatitahuye ni bigwarudubi. Nico gituma mubona Afurika kugira ngo itere imbere biragoye. Ibigwarudubi rero ni bande? Ni babandi bakoreshwa n'abansi b'ivyiza bakabakura mw'ico bita ubupatriotisme, bakabakuramwo ubupatriote. Burya reka ndababwire, iyo umuntu azi kuri umuntu hanyuma akagushiramwo akiga politike yo kugukuramwo ubumuntu d'abord kugira ngo agushiremwo ububwa, ucucika imbwa, kuko ubumuntu yabugutwaye. Burya ubumuntu buribwa. Hari icyo abantu batazi, turi mw'isi y'amayeri, isi mbi. Ico bita ubumuntu, ubupatriotisme ni ikintu cibwa.
aje akakubwira ati bambe akagira politike yo kugukuramwo ubumuntu, nashaka ndakubwire usigara uri igihwara. Muramaze kubona amakarata yitwa ibihwara? Abakina amakarata murabizi. Igihwara ntaco kimaze, ni kirya. Kibaho gusa citwa ikarata mu zindi, ariko iyo hageze yuko baraba agaciro k'ikarata hanyuma bagashika kuri iryo zina ngo igihwara, igihwara baca basanga kiri mu ikarata ariko ni nta kimazi. Umurundi, abarundi ni benshi bakwira miliyoni hafi 15, ariko burya hariho abarundi bashobora kuba ibihwara. Abanyarwanda ni benshi, ariko hariho abanyarwanda bashobora kuba ari ibihwara ataco bakimariye bakimaze. Abakongomani ni benshi, ariko abakongomani barashobora kuba harimo ibihwara, kubera ko abagizi ba nabi baza bakura nk'ubupatriotisme mu bantu bakakugira igihwara c'umwene gihugu atari we. Ni ukuvuga barahari. Nizi ntambara twagiye tugwana kuva kera. Rero tumenye ngo iyo umuntu agukuyemo ubumuntu, ico kinogo cari kirimo ubumuntu, iyo agikuyemo ubumuntu ntiyemera ko gisigara conyene, agishiramwo mw'ikindi kintu ashatse mugashititwa ubumuntu, ariyo bita arico cico bita patriotisme. Yakigukuyemo agushiramwo ikindi kintu, swat aragushiramwo ububwa, aragushiramwo ubuhimbiri, aragushiramwo ubugizi bwa nabi, aragushiramwo ubupinzani ataco bufatiyeko, aragushiramwo ubwicanyi, aragushiramwo amoko, aragushiramwo amacakubiri. Urumva ahantu hari ubumuntu, ubupatriotisme yahakuyemwo, ariko yabigize afise intumbero yo gushiramwo ikindi kintu ashatse. Uti none uyu musesanguzi canke umwigisha ashaka gushika kuki? Reka ndababwira ico nshaka gushikako. Ico nshaka gushikako ngiki: abazungu ikintu baravye ubwa mbere, twebwe abanyafurika bamanje kudukuramwo ico bita ubwafurika, badukuramwo umutima w'ubwafurika, badukuramwo patriotisme ya kinyafurika. Bamaze kudukuramwo patriotisme ya kinyafurika, badushiramwo muri ico kinogo cari kihasigaye, baciye badushiramwo amacakubiri. Mwumve rero ukuntu amacakubiri yaje. Amacakubiri yaje ashikira mu kinogo cari kidusigayemwo, cakuwemwo ico bita patriotisme. Ubunyafurika n'ubwene gihugu bw'umwe wese ahaherereye babudukuyemwo, baca badushiramwo ubugizi bwa nabi bufatiye mugabo kukugira nabi, tugirira nabi bene wacu, mugabo inyungu zica ziba izabo bantu bababisha. Sinzi ko munyumva neza. Burya bobo abanyamerika, abanyaburaya, ubumwe bw'abanyamerika n'ubumwe bw'abanyaburaya bufatiye kuki? Bobo baraduhenda, barazi icarico patriotisme, barazi icarico, barazi icarico ubwene bihugu bwabo, babwumirako, ariko twebwe bakaza kubutunyaga. Babwumirako, twebwe bakaza kubutunyaga. S'il vous plaît, muvyumve. Kandi iyo baje kubutunyaga, babutunyaga mu mpande zose. Buriya ibisata byose bigize ubuzima bw'igihugu
biba bifise akarangamutima kabyo. Mu gisirikare hariho ico bita akarangamutima ka gisirikare. Iyo umuntu ashaka kukugira umusirikare wa feki abanza kukwiba ku karangamutima ka gisirikare. Rero muri Afrika ibisirikare byinshi biriho ari bihwara rimwe na rimwe, mugabo kuba ibihwara byabyo si ukuvuga munyumve neza ahantu muhumve kugira ngo hatagira umuntu ahumva nabi w'umunyepolitike ngo acagira ngo umuntu aratutse igisirikare. Oya, igisirikare kirakabaho nico kidukingiye nico kidukijije. Ngombye kuvuga ngo kwa kundi babaga umuryango abumwe hatukisha umuryango, hariho umusirikare ashobora gukurwamo akarangamutima ka gisirikare agaca cika igihwara. Uwo rero yari mu gisirikare ni ukuvuga ngo niwe azana akaga mu gisirikare, yaba n'abasirikare b'ukuri bagifise aho karangamutima baca bagira ingorane bazitewe n'igihwara kimwe cakuwe mwako karangamutima ka kigisirikare. Niko kaga tunafise muri Afrika. Iyo umupolisi abaye umupolisi muri iyo domene y'igipolisi hategerezwa kuba hari ico bita akarangamutima k'igipolisi, akarangamutima k'abapolisi bitewe n'ico bajejwe amabanga ya sekirite kurinda bene gihugu. Ariko ntabwo ushobora kuba umupolisi ajejwe ico bita umutekano wa bene gihugu, akarangamutima k'ubupolisi karakuvuyemwo ngo bikore neza, ntibikunda. Rero abantu canke perezida wacu canke abaperezida b'ibindi bihugu barashobora kurira bakarira bakavuga ngo none bigenda gute, uruswa rwariwe, ruswa ni nyinshi, abategetsi akarira tibari umviriza kugira ngo iyo diyo ishike ku bantu. Novuga yuko babijejwe, kuko ibi ni vyigwa bikomeye bizokura Afrika mu kaga. Batahure umuntu yakuwemo akarangamutima k'ubugizi bwa neza, nta kindi agisigaje atari ukugira nabi. Umupolisi yakuwemo akarangamutima k'ubugizi bwa neza bwo kurinda umwene gihugu neza, nta kindi bagisigaje. Uwamukuyemo ako karangamutima aca mushiramwo mw'akaranga ruswa. Urumva yuko yariye ruswa atacamira ntuzomugarura. Kugira ngo umugarure, genda urabe aho akarangamutima kagiye n'uwakivye, ukagarukane wongera ukamutereremwo, azoca asubira kuba umuntu muzima. Nibi vyatwishe. Umusirikare mukuru muri ibihugu vya Afrika arashobora kuba afise akarangamutima k'igisirikare ko kugwanira imbibe z'Uburundi, ko kurinda igihugu, mugabo hakaba uwundi mukuru nawe atakafise. Uwo rero afise abakamwambuye, abo bakamwambuye nibo babosi biwe. Ushaka usarare ategeza kumvira uwo muntu yamwambuye ako karangamutima akamushiramo ikindi kintu, niwe mu bosi. Ari byo mubona byabaye kuri Kisekedi akarangamutima k'igisirikare Kabila yaragatwaye, hanyuma agatwaye akorana na Kagame na Museveni barakagumya. Bakagumije rero baca babashiramwo ahari kinogo c'akarangamutima k'igisirikare n'ak'igihugu cabo, bagasizemwo ico bita ubukunzi bw'amafaranga. Kubera bazi ico bakoze, umutima w'abasirikare bamwe mugabo si bose ba Kongo bawusizemwo ubukunzi bw'amafaranga. Baca rero bavuga bati twebwe dufate telekomande, tuyifate twibereye mu Rwanda, tuyifate twibereye mu Buganda, tuyifate twibereye hehe
muri Amerika n'i Burayi, tuzofyonda iyi telekomande, hanyuma ikikomanda umufaridese twasizemwo akarangamutima k'amafaranga, tumukomande tumubwira ngo hari amafaranga, hari diri yubutse, akira amafaranga yikore. Mandi majambo, kubera atakarangamutima k'ubumuntu bwo gukunda igihugu, habasizwemwo akaranga ko gukunda amafaranga, n'ubundi baca bahamagagwa target, bahamagagwa babwirwa ifaranga, bo bumva ifaranga, bumvise ifaranga ntibaba bacumva igihugu, ntibaba bacumva igihugu. Rero igihugu kucica kukigurisha nta ngorane, kuko akarangamutima k'igihugu karavuyemwo. Rero ntimuze mutangare mubonye umuntu adakunda igihugu, bene data, yarakuwemwo akantu ko gukunda igihugu, none mushakagire gute? Umviriza rero bene data, abantu dusangiye gukunda igihugu, ubu uri umunyarwanda, ubu uri umukongomani, ubu uri umurundi, ube uri umutanzaniya, ube uri umukenya, ube uri umuganda, na cyane cyane muri ibi bihugu bigize akarere k'ibiyaga bigari, nashaka ndababwire ngo mwirabe, murabe yuko mukiri abene bihugu byanyu, mufise akaranga mutima k'ibihugu mwavutsemwo. Nimwasanga karabavuyemwo, musenga Imana murire ikabasubizemwo, kuko ivyo ntivyakunda, haba mu gisirikare, haba mu gipolisi, haba mu butungane canke mu butabera mu banyarwanda, haba mu butegetsi, haba ukaba uri umutegetsi uwo ari we wese userukira abutwara mu gihugu icyo ari cyo cose, ni usanga karakuvuyemwo, uririra Imana ikagusubizemwo. Ivyo nivyagenda gutyo, tuzoba tunesheje abanyamerika, tuzoba tunesheje abanyaburayi. Traore karamurimwo, perezida wacu Neva karamurimwo ako gatima kiko gukunda igihugu no kugipfira. Hanyuma Kisegedi karamurimwo ako gatima ko gukunda igihugu no kugipfira, nico gituma mubona babaye ibihangange na Amerika n'Uburaya byatinye. None uti muzomenya yuko umuperezida ako gatima kamurimwo gute? Nuko muzobona ibyo akora byose aharanira inyungu z'abene gihugu, kuko aba yitwa umwami mu gihugu. Umwami nuharanira inyungu z'abari ibwami ku kirimbi wiwe. Izi nyungu rero Neva yaraziharaniye kandi aguma ziharanira. Izo nyungu Kisekedi yaraziharaniye kandi aguma ziharanira. Ariko ibindi bihugu ntavuze, genda murabe. Mbenda babaza ikibazo, abariko barapfira muri Kongo bariko bicwa na Kisekedi kubera yananiwe kubarinda canke manzo reka ndababaze, mbega bariko barapfa, bariko bapfira hehe? Kinshasa hari abantu mubona bariko barapfa, Lubumbashi hari abantu mubona bariko barapfa, Ibujumbura hari abantu mubona bariko barapfa, Igitega hari abantu mubona bariko barapfa. Ni kubera iki? Igituma batariko barahapfa bisigura ko abaharinze. Kisekedi arinze Kinshasa kubw'umutima gukunda abo arinze canke abo yahawe kurinda, ntaba ariko barapfa kubera ubahagarariye no muvyeyi adashaka k'abana bapfa. Neva igituma Ibujumbura ataba ariko barapfa nuko ari umuvyeyi afise agatima k'ubuvyeyi, atabantu bariko barapfa kubera ko abarinze. Ariko ngomba ndabereke Kagame na Museveni barakoze politike kubera ko gatima k'ubuvyeyi katabarimwo.
bakora politike yo kutarinda abantu babo, ahubwo bakora politike yo kubahonya. Bobo ntaco bibatwaye, bagombe bapfe bahone. Baca bakora politike yo gukreye urubuga rwitwa Goma na Bukavu, urubuga rw'iki rw'amacuniro. Murabizi n'ababaga inka ngaha mu gihugu iwacu hari itegeko rivuga yuko bakora amacuniro. Ayo macuniro akaba ariho inka ziza gukubitirwa, hanyuma bagashora inyama mugabo bafise aho baziciye. Buriya bakoze politike yo gukora urubuga rw'amacuniro Igoma nande na Bukavu n'ahandi ntiriwe ndavuga. Genda urabe rero igituma atagatima kabarimwo ko kugira ngo barinde abantu babo. None amacuniro ariko apfira ko bande, ariko apfira ko abanyarwanda, ariko apfira ko abaganda. Hanyuma amacuniro rero ariko apfira ko n'abandi bantu bafashwe mpiri batabigomba, bafatwa mpiri n'abo bantu babicanyi bateguye amacuniro yo kwicirako. None aba basirikare bava mu Rwanda, bene data, none sabene gihugu bo mu Rwanda, none nimba Kagame yari umuntu uvuga ngo arafise patriotisme muri we, ni kuki azi neza ko atwaye abantu ku macuniro? Ku macuniro nta kindi hakorerwa naho kwicira abantu. None barashorera abasirikare bakabashora bagiye kubica. Wewe nta kuraba ngo abasirikare n'abantu banje bagiye gupfa. Oya, nta mutima afise wo gukingira abantu. Wewe waramuvuyemo, twawe n'abanyaburaya yaravyemeye. Rero nta kindi kintu kimurimwo, abasigaye mu mutima w'ubwicanyi. Kwica rero ntaco bimugize, nta ngorane. Museveni kwica ntaco bimugize, naho bica babo nta ngorane, nta kibazo. Erega ntimubakubire, nta kibazo. Bobo bazi ko atanicaba ariko barakora, kuko umutima wo kubagiriza icaha waravuyemwo. Rero uvuyemwo nta mpwemu bafisi babwira ngo muri mukozi icaha. Oya, bo barica nta kibazo. N'umuserebanyi, none wishe umuserebanyi urafise ubwoba, agatima runtu karabavuyemwo. Rero bino bintu abanyarwanda muhaguruke mu bitahure, kuko abapfira hariya ku macuniro nabo muvukana, nabo mwavyaye. Kandi uwubica si umurundi, uwubica nuwari yitwa umuvyeyi yabavyaye, ariko agatima vyeyi kamuvuyemwo. Azobica gushika nawe apfuye nimutahaguruka. Rero ntihagire umukongomani yidogera Kisekedi, kuko umuntu Kisekedi aho muri Goma ubu nyene ntabwo ariwe ariko arahatwara, ntiyitwa umuvyeyi wa Goma. Oya, uwigize umuvyeyi wa Goma n'umuvyeyi muryanyi kandi arya abana yavyaye. Aho oye muri Bukavu uwigize umuvyeyi wa Goma n'umuvyeyi kiryanyi. None rero kwikura muri ivyo vyara vyabo baryanyi nugutoroka, mugatorokera ku muvyeyi murinzi, muveyo. Umuvyeyi murinzi muri iki gihe Kisekedi na Neva bariko barinda Uvira, n'abavyeyi barinzi. Ukaba ufise ubwenge, torokera Uvira, hanyuma uve mu vyara vy'abavyeyi baryanyi, hanyuma urabe kudakira. Torokera Kinshasa, urabe kudakira. Hama ndatangara abantu muriko mutorokera mu Rwanda, mugenda mu Rwanda. None ko abariko barapfira ku macuniro batogwa bari mu Rwanda bagaca bazanwa, we niwatorokera mu Rwanda ejo bazobura abasirikare bazana ku macuniro, bace bagutora iyo watorokeye, no mu ikambi bazogusangayo. Hanyuma bakugarukane n'ubundi ku macuniro, ico wahunze usange n'ubundi ugarutse arico n'ubundi usanga. Rero ivyo n'abanyabwenge bo kubitahura, mugo utari umunyabwenge biramugora gutahura. Nariko ndabereka umuti wo kugira ngo nitwatahura neza
umutima w'ubupatriotisme, twese tukaraba yuko watujanye tukawugarukana, tuzoca tugwanya, tuzoca tuba abansi b'abatari abapatriote, tubagwanye. Abo ba Kagame tuzobagwanya, n'ababafashe mu mugongo, abo ba Museveni tuzobagwanya n'abafashe mu mugongo, kandi tuzobanesha. Burya nta kintu kiryoshe nk'umwana agwanya umwiyorobetsi aje mu rugo yigira ngo ni umwana ngo baravukana nawe atari we. Burya reka ndabibutsa abanyarwanda hari umugani w'ikinyarwanda uvuga ngo isake iri wabishonda umukara. Abanyarwanda bacamenye uwo mugani. Umwana ari wabo agira ingufu zo kugwanya, ugomba kwigira umwana aza kwiterera mu rugo rutatavutsemo. Rero reka dushimire nyakubahwa Neva perezida w'u Burundi, dushimire nyakubahwa Kisekedi, twongera dushimira na nyakubahwa Traore. Mbaye ndashimira abo bonyene, ni intwari za Afurika maze kubona. Twari gushimira n'abandi bapfuye, ariko nta Imana yarabashimiye. Twari gushimira nyakubahwa Nkurunziza yagiye, tugashimira na nyakubahwa Magufuli. Abo bose turacacemera ko ari intwari zikomeye, bari abapatriote bakomeye cyane, ariko turashimira yuko barumuna babo yaba Kisekedi yaba Neva bagihari kandi bahagaze neza. Sije hohera abansi b'akarere batagira umutima w'upatriote, kandi nabo bazopfa nabi kiretse bihanye. Imana ibahezagira.